uwo muntu rero arambwira ati rero kiretse uzi umusozi ni komine bako basi isaho gusa byagarukiye ndarondera abapatiri baba muri Nyantara abo narinzi aho niyumvira ndaganirira umupatiri umwe arambwira ati iyo waruzi uwo muntu izina ryiwe by'ukuri n'umusozi abako byokoroha ariko kuvuga ngo yitwa mama naka ati ntibyokunda basi rero je ntangura kuza ndasenga Imana ndabwira Imana ntimana jewe sinabaye ikigaba uyu muntu ndi kumurondera simenya intara arimo simenya intara narayimenya ariko simenya ikomine abamwo simenya izona abamwo mbega gamana nzomutora gute ndabwira Imana ntimana rero jewe mfasha ninamara kumva ko norohewe mu kuguru nzofata indege nzoje mu Burundi kumurondeza nzogende mu Burundi kumurondeza hanyuma Imana rero itaburi kwigenza naguma numva muri jewe ibintu bindudubizamo kandi nkaguma mbona amayerekwa atandukanye noneho rero umunsi uri zina hariho umumama uwo wewe ndamuvuga intara yaba mu ntara ya Kirundo nari ifise inamba ziwe nari narigeze kuba afise inamba ziwe nibuka ko muri telefone yanje harimo inamba z'uwo mumama hanyuma nyamumama ndamutelefona ntibyakunda ariko ndamusigira message ko ndamukumbuye ko nipfuza kuvugana nawe nyuma nza kubona yandondeye rero naramutelefone ndamuganiriza ndamubwira ntese ko twahora tuba aha naha mbega wa muntu bahora bita mama naka uramuzi abahe ngo ngo ndamuzi ngo buriya rero ngo ujya ngo ntaba mu intara ngo ujya ngo aba mu ntara nini ntinone gasha ko nipfuza kumubona no kuvugana nawe nozomubona gute ngo yaba ni kure ngo kugira njeyo ngo bisaba amahera menshi kweri yitike ngo rero ngo gusa ngo ahantu aba ngo ngo ku musozi umwe ngo nabamama nubwo rero aba ku musozi umwe nabamama wawe ati ndumva wombwira uwo musozi kuko yari yambwiye n'izina ry'uwo mumama uko yitwa atari bimwe byo kuvuga ngo ni mama naka hanyuma aranambwira ngo erega ngo burya ngo wa mugabo wiwe yarapfuye ngo umugabo wiwe yarapfuye ngo burya ubu yarabaye umupfakazi mbese ngwe mugabo naramuhishije sinahise ndamubwira ko ari iby'Imana yamunyeretseko hanyuma nca ndamubwira arambwira ngo papa wanje ngo n'umuntu amenyekana cyane ngo muri Nyagice ngo rero ngo uwogenda murondeza ngo uworondera kumubona neza ngo yorondeza papa ngo arinze abona papa ngo akaca baza papa ati ndiko ndarondera umuntu yitwa gutya yozoca amubona nturakoze abampaye amazina yase abambwiye n'umusozi babako numva ndabyishimiye rero kakabahasha wa muzungu yari yampaye ubwo natekereza ko nokoresha ayo mahera numva bidakunda burya abana b'Imana turi amaposita turi posita hari igihe Imana iduha ibintu tugomba guhereza abagenzi bacu ugasanga bamwe turabiriye canke ntitubishikanye kandi twagomba kubishikana mu by'ukuri je niyumviriye iyo bahasha ntabwo yari ibahasha yiwanje oya kuko nararaba nubwo nari mu bibazo by'ubugwayi leta amahera yampaye arankwiye ntabwo nacererwa kuriha amafagitire rero narumva gose ko atari amahera yanje nyuma
naciye ndondera umuntu umwe kandi w'umumenyesha Imana hari hose Imana imuhumugisha kuko ni Imana nyene yari yashatse kugira dukorane na nyamumenyesha Imana. Ndamubwira ati uzi n'amakuru wa muntu naramenye umusozi abako n'igicarimo ca ndamubwira uko byogenda. Aho uwo muntu y'ababana b'Imana ni mu cyaro hahandi hitwa mu cyaro nyene mu cyaro nta modoka ishikayo. Uwo muntu nawe byamusabye kurondera uwo muntu byamusabye kurondera imoto niyo yamushikanyeyo. Imushikanyeyo yagiye abaza wa muntu yamenyekana kuko ngira yoba yari nka Nyiragasozi canke sinzi. Hanyuma acaramubwira aracaramumwereka amumweretse hanyuma baraganira aramubaza tese umuntu umumama yitwa kunuku yahora aba mu nkambi yarukora hana uramuzi? Ati yote ndamuzi kweri atujya yari n'umukose mwiza yadutwara. Ati ndamuzi. Ati niwe rero yari yantumye kukuraba. Ati buriya yari yampaye n'akantu ndakuzanire. Byaramurenze uwo muvyeyi kubera ko yamahera bari bampaye wa muzungu yari yampaye mwibahasha. Numva nari narayarungitse ndarungikira uwo muntu w'umumenyesha Imana ca ndamubwira koko yara mahera 70 ngira yoba yari nk'amahera 100 kubera nyamahera yari yavuyemwo amahera 100. Ca ndamubwira rero 100 canke 120. Ca ndamubwira ko uwo mumama agomba kuzomuha 80,000. Nari namubwiye ko nabo n'uwo muntu azomumwereka ashobora kumuha nk'amahera ngahe nayo igitoro cy'imoto yoba yari yamushikanyemo ndumva byaca bihuriramo na ya mahera wa muzungu yari yampaye. Basi rero nibwo rero uwo mu papa w'umumenyesha Imana yarafotoye amafoto yaramufotoye kugira koko anyemeze ko yamubonye kandi ubutumwa bwamushikiriye andikana namuhereza ayo mahera nyene aramufotora yafise nuko. Wa mu papa rero w'umumenyesha Imana yarandungikiye amafoto andungikiye amafoto bana b'Imana. Haleluya amen. Imana yacu ni nziza cyane. Mwene data cuti yanje wowe wese wihebuye ntuze wihebuye. Imana yangiriye neza Jezi Paul umusabyikazi wayo mujewe dumusabyikazi w'Imana nzima. Imana yankuye mu nkambi ya Rukore aho nari ngorewe iranzana ubu ndi muri Australia kandi nabaye muri Australia mu bintu bitanyoroheye ariko ndashima ubumba mu nzu yanje Imana yarampaye inzu. Hanyuma uko byoba biri kose wizeye Imana iragucuncuburira kumugisha utari witeze. Uwo muvyeyi yarababaye cyane. Ifoto barungitse byayerekwa nagira mbona babana b'imfubyi niko nabonye babana n'ukuntu bari bambaye bitari byiza pe. Hanyuma twaduharage nababwira nabona twanikiye kukagunira ndiko ndadutoranya ngo ndembe no duteka ariko nkabona sindi buronka indi ingerekwa ndi bushireko niko nabonye twaduharage niko nabibonye kuri ya mafoto. Akazu yabamwo Mana ni Imana ihabwa icyubahiro kuko ako kazu kandi muri Nyamisi nyene n'ikibambasi inzu yarahenutse ariko twashimiye Imana kuko yahenutse baratanguye kumudugiriza yindi. Hanyuma aca nyene iyo nariko ndamubakishiriza abayubaka ayirimo. Yezu ni mwiza cyane. Noneho rero ndaraba nyaduharage ndaraba imbere n'inyuma y'inzu iwe ntacyo yarafise ngo yari mu gapande akantu runaka kandi n'abantu bo mu miryango bakamunyanyasa. Sha bana b'Imana Yezu numwizigirwa aho wowe uri hose azogutabara. Maze kubona besha atabara anciyeko nabo batananzi
tuzomenyanira mu ijuru. Nawe rero azogutabara. Ndaza ama audio kuri YouTube mbonwa nabake, ariko ama audio nzi ko asanzara mu bantu benshi, kandi ndazi ko ofisa ama group menshi shiramwe mu ama audio kuburyo abantu bama bumvisha n'abandi bantu, nkumva abantu bariko barandungikira ama audio canke ama message yo gushima ko bibubaka. Rero wowe wese wihebuye wumve neza ni waba wizeye Yezu azokugirira neza. Kubera aho nariko ndarondeza nyamumama, wa mumama yari mu Kirundo namubwiye ati none kuburyo basatoja no kuyisengero ngo bakwize ngo mwize amatangazo sabe muri iyo ntara bakwize mwikomini iyi niyi barondeze ko namenya amazina n'umusozi akaba yakuyumva mu isengero. Ati yo nyawunde ntiyoza gusenga kubera iki ntagahuza gira ko ngo nukuri niyoja guhisengera ngo niyoronka ikintu ajana mu rusengero gusenga. Mumve bana b'Imana. Nubwo rero ayo mafoto rero amaze kunshikira byarantunguye, ndavuga yo mbese kumbe bimwe Imana yanyereka nuko wa mubyeyi Imana yanyereka byari bimumereye. Shimira Imana ko Imana yamugiriye neza, ikaba yaranciye ko nkamurungikira utwo dufaranga. Sinarinzi ko nzomukorera n'igikorwa gikomeye gusumba icyo nari nkoze. Hanyuma nibwo rero natekereza kubera ubwo Imana yanyereka umupapa ba mu nzu nziza yambaye ikoti nziza n'umudamu yambaye imvutano ziwe, yari umuntu naheruka guha amahera 100, kandi yari umuntu asanzwe mbere mu bantu twari twarabanye mu nkambi, nk'umuntu twari twarabanye neza atangorane. Nari naramurungikiye amahera 100 byo kwinywera gafana. Mugabo cambona kumbe Imana yaranyeretse ko mpamahera abantu bifise bashoboye bafise amatongo yabo imbere n'inyuma y'inzu zabo hakikijwe n'ibitoke byiza, koko niko nari nabyeretswe, kandi hari abantu bagowe. Niyo mpamvu bana b'Imana abantu ni benshi bambwira ibibazo bafise, ariko sishobora kubikemura ibyo byose, sinobikemura ngo nabishobore. Kandi kindi naramaze kunga ubucuti na Yezu Kristo. Ibyo Yezu atamishuriye mwiyerekwa sishobora, kandi noneho nanje ubuzima mbayemo buragoye kuko sifise akazi. Mugabo shima Yezu ko atanzu ndiha buri kwezi ngo nishuzwe canke ngo bambwire bo ntahanze. Kandi ubuzima mbayemo ndabushima Yezu wenyene aramenya ingene ampangira ukubaho. Rero niyo nababwiye ati burya usanga tura amaposita. Hari igihe rero Yezu wenyene anyereka ibintu yateguye wenyene aho nzokura amahera yo kubikora. Nkabona mbonye amahera mu buryo ntari niteze, nkamenya ko Imana yani yaranyeretse umuntu agwaye cyangwa umwana afise ibibazo, nkacamenya ati nibi. Kuko nubwo uwo muntu umenga byari byangoye kumurondera, hari ibigihe ndota nkabona inamba za telefone neza nkazirota, kandi nkazanzamuka nkaca ntora telefone nkazishira muri telefone, nkaca nirikodinga kugira sindazibagire. Kandi nazi telefone ako nkavuganira n'umuntu nkamubwira nti ndiko ndashaka umuntu ameze uko, nkaca sanga birahuriranye. Twizere Imana rero kugira tuze turakoreshwa n'Imana. Alleluya, amen. Basi ubwo rero uwo mumama rero murumva ko iyo message y'amahera narayamusibara yamuhaye, ariko reka ngaruke kuri bimwe byanje na yamahera y'abantu ntangura maze kuronka rero yamahera mbega ntaranayaronka natanguye kurondeza inzu nari narareretswe inamba z'inzu ko zizoba numva muri jewe ko zishobora kuba inamba 5 canke 9, kuko hari igihe ubona 9 ukamenga ni 5. Numva ko ari inamba 9 canke 5, kandi narabona ku mfunguzo nararose mbona imfunguzo abana bariko barambwira ngo twimuke
ngo twimuke ngo baduhaye inzu. Rero ni uko byoba birebire ngiye gusigura neza ukuntu iryo yerekwa ryose ryagiye riragenda, ariko mu by'ukuri byose Imana yari yabingiriye. Niko rero naraza kuraba inzu nogura, nabona ni inamba ati ni 10 natoya, inamba ya 10 na iyo sinzu yanje, canke nayinjira imbere nkayiraba no mu kigo nkabona oya. Kandi muri nyamisi je nahora nerekwa ngo nkerekwa ndiko ndarima ngo nkabona ikivi nyene kinini ngo narimye, nkerekwa nejeje ibigori, nateye ibigori nkabona n'umurima munini, nateye amateke, ibi bintu ndota nkumva biranyebeye. Mugabo nkabona narimye ibiharage, ese nzotaha ninaje Burundi nzogenda kurima. Navuga ati ngiye Burundi nzoza ngenda kwirimira na bene wacu. Navuga hariho mwene wacu mwe yari mu cyaro, yari ahantu turi barima kwitongo, ntinzojayo nubwo hari kukaje bisanzwe, ariko we yaraja kurima. Abandi benshi bobo bari bibereye mu muji w'Ingozi, ibyo kurima nibaza ko batabyitayeho cyane, usibye ko nyene barimo n'abarima, ariko ibintu bakora cyane ni kudandaza. Hanyuma ikindi gihe rero tubona inzu na musaza wanje arambwira ati mama, amvuga ati mama Foro ateheraba ati nayo tirabi, ndaranyereka nyene kuri computer ndabatego wangu tinzu tego tiba booking tuzoza kwiraba. Ara telefona baravugana umunsi n'isa twozoza kuyirabira. Bana b'Imana iyo nzu narayigezeko, ndayigezeko nayihagaraye imbere mu rugo, mbona uko inamba ikoze ni namba 5, inzu yanje ni namba 5. Mbona ati yo ncandaraba na nyanzu ukwipa, navuga niyo ni anko nturazi n'amakuru. Mvuze anko musaza wanje nkunda kumuhamagara anko bivanye nuko abana banje bamuhamagara anko, nanje naramaze kwishiramo kuvuga anko nkuko abana banje bamuhamagara, kandi aritaba nyene twarabimenyereye twese. Namubwira ati anko, ati iyi nzu ni inzu yanje pe. Ati urazi anko, ati iyi nzu ni imeze nk'imwe narota mfungiwe mu gashoko muri Tanzania. Abo nabwiye abakurikiranye intaye muri Tanzania narababwiye ukuntu narose nari mfungiwe ahantu mu gasho bimeze nabi, ariko Imana iranyengendera inyereka njyamye mu nzu nziza. Yari inzu rero nerekwa nyagiye, ni yanzu ni kandi n'inzu ni za namba mbona nubwo ntarayinjira imbere mu nzu, ati inzira izohava ibagwanje. Rero banayo abayerekana abakomisiyoneri se nyimba ari Kirundi ntumbaze, baraza barugurura, narayinjiyemo imbere. Hanyuma ninjiye imbere, hano ni muri saro, kandi ni saro nini kweri, kandi kubisanzwe nabaye nkinjira ndabona hano muri saro. Ngiye imbere gato, aha hakurikira ni cya cyumba Imana yahora inyereka cy'amashurwa 3 cyo gusengeramo. Rero narahagaze ndaraba ntiyo canabwira musaza wanje ati anko tiwabonye, ati neza na neza iki cyumba, ati ngwiki cya cyumba Imana yamenyereka cyo gusengeramo, ati sinkekeranye n'inzu yanje pe. Nege imbere mbona ngeze muri kitchen, kuvuga mu gikoni aho guteka kandi hameze neza hagutse. Hanyuma kuri nyagikoni naho nyene urenganye gato haca haza isaro y'abana, abana bakiniramo, harimo na televiziyo yabo nuko. Ubwo rero Yezu yabona ko agomba kumpa isaro y'abana n'isaro yiwanje. Hani muri saro iwanje nakirira abantu bakuru, abana bari kumwe n'abana, abana baca baja mu iyo saro y'abana bagakinirayo. Hanyuma icyo cyumba rero, kiya cyumba abantu mwama mubona mvugiramo ubutumwa bwiza,
canke sengeramwo ubu unyi kubera amatara yarazigiye niyo mpamvu simubona ndiko ndabandaniriza aha ariko bazoyakora nongere subireyo kuko nicyo cyumba cy'Imana niyo mpamvu naravye ndavuga sishobora ndagihebera abana ni cyumba bita studying room cy'abana bigiramwo kubateye imbere iyo ataba Yezu ibyo jewe nabona aho nari narakabaye hose hano muri Australia ntabwo nari bwigere mba mu nzu ifise amasara abiri wasanga ari sara imwe nayone ari bisanzwe hanyuma ariko icyo gihe ibyo byarantangaje noneho hagaca habako ibyumba bitatu by'abana byo kuryamamwo muri nyabyumba bitatu hagaca haba n'ikindi cyumba kirimo ubwogero bwabo hagaca habamwo n'akandi kumba nyene ahari wese hakaba n'ahari amamashini n'ibindi bindi aho rero ni nko mu bana noneho ukiri ngaha muri saro hariho ugiye gutya hariho icyumba bita master chef ni icyumba cy'abantu bakuru nicyo cyumba cyanje rero muri nyacyumba kandi nacyo ni cyumba kinini kiriko ni cyumba cyanje cyo kuryamamo hagaca habako icyumba cya kindi bavuga ni garderobe shatse noshiramo n'igitanda cy'abana cy'umwana ariko nifitiye abana umuryango wanje ni mutoya nkirundamo impuzu zanje nyene hagaca habako ikindi cyumba kiri mu wese kikabamwo n'ubwogero ubwo rero bana b'Imana ndashimira Yezu cyane ibyo rero ndavuga niyo Imana ni iyi n'inzu yanje batebye kumpa ya mahera kuko bari baravuze ko bazoyampa mu ndwi 6 n'indwi 10 ariko nari natangwe kurondera inzu kubera nyene nari numvise ayo mahera hanyuma rero ngiye mu kigo byo bavuganye backyard mu cyongereza nsanga mu kigo haragutse ndabona nti je nkunda ibintu byo kurima ndavuga nzoronkaho kurima amagadeni nzobona habana tuzoba turakinira twongere duterame numva birandyoheye mu rugo hayo nabona ati nta kibazo nzotera amashugwe mu rugo narateye amashugwe kandi hariho n'ikindi gipande kiri hirya nteramo n'ibigori nkateramo n'ibiharage ibintu nk'ivyo bana b'Imana nukuri nubwo abana b'Imana ndiko ndabatondagurira ibyo by'iyo nzu Imana yampaye sukwirata ahubwo nukugira nawe ndakubwire ko umwanya wawe ni wagera Imana izokugirira neza sinarinzi ko noba mu buzima ndimo sinibaza ko ngaha muri Australia no guri inzu kubera ntibiba byoroshe kandi sinabona ko noja no muri banki kugurana amahera mbese iyo kitari cyo gitangaza k'Imana ntabwo je nari kuzoronka amahera no guri inzu oya hanyuma Imana rero ikora uko ishaka muri ubu bumuga bwanje nibwo bwatumye nca bugufi kugira nkorera Imana nabyo nzobibabwira hanyuma nyuma rero baje kumpa ya mahera kandi urumva ko banatevye n'aba komisioneri twarasinyiraniye bamaze kuraba inzu ndababwira ati ndayishimye hanyuma barambaza hazova amahera nyimba nzoza kuyasaba muri banki turababwira basi turasinyiranira ndatanga amajana 5 yo kugira babone ko ntazisubirako kw'inzu nzoyitora basi hanyuma ncagenda rero gutegereza nyuma rero ntangura rero no gutekereza ntisha ya mahera banyemerera ya mahera ntegerezwa kuzogirira neza wa muvyeyi cyane noneho numva Imana naramaze kubona inzu nziza numva nti wa mama Imana yanyeretse ntegerezwa kuzomwubakira kandi ndamugirire neza bana b'Imana reka iyi video nayo tugeze ngaha ariko turacyabandanya mwarahezagiwe n'Imana.